byaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi sena ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka, hiyongereye ko gusa abatwa batatu. Hari abavuze utunenge nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye gase barundi. Mugabo wumvise abarundi 100% bose bahundaye hamwe, none tubakubite ko batoye hamwe. Ahanoza n'abatwa batanu n'abahutu batanu, hari bwirizwa nishingiro n'abandenze bose nyabaza bava mu mugambwe sena none nta makinga biba bigutera. Nitwa Jean-Claude Nizigiyimana, nkaba nkorera radio na televiziyo z'igihugu cy'u Burundi. Narifise utubazo tutari duke ariko twinshi twishuwe mu ijambo muheje gushikiriza, ariko ndasigaranye utubazo tubiri nagomba kubaza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, inyuma y'ibi byavuye mu matora nkuko byashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga seni uje gutegura amatora, byaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi sena ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka, hiyongereye ko gusa abatwa batatu kubw'ububasha bahabwa n'ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi. Kubera ivyo bitigiri, hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye gase barundi. Akabazo ka kabiri ari naho kanyuma, tukivuga nyene ibijanye n'aya matora, hari abavuze utunenge aho tugaruka tutavuze imigambwe nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika, nayo nyene aho yashikirije utunenge tutari duke, ndetse harimo n'utwo mwagiye murashikiriza. Nyene icubahiro se barundi, bijya tangazo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwarihaye ikibanzi ikihe? Narijya Eklezia Katolika ari umupartenere, novuga umwe mu partenere nyamukuru ba leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu, kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi, ndetse bamwe muri abo bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Murakoze cyane. Ugambere tangaye kubaza ngo iyo abantu batoye benshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe. None politiki iri kwiratwara ni umugambwe usesere definite. None iri kwitwara nabo ubu ko ariyo imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu yose ni yasere definite. Uno munsi nta demokrasi hari, uno munsi hanyene turi n'ubundi niyo izobandanya ikora. Abantu nibaza ko benshi batarategera demokrasi neza. Abantu bazi yuko demokrasi nuko hatogwa imigambwe 21. Jewe ntewe mpishije ico nari nakivuze igihe twugurura ibikorwa bijanye n'amatora imwe yamamazo. Je narababwiye nti tugira ikimenyetso, abarundi tugira ikimenyetso c'urunani werekana ko tugira twese tubona inzira imwe irora ku Burundi buteye imbere, twese turi kumwe atawino ubundi. Ubu urabona ubu abarundi bari kumwe bose barabona yuko bose babona inzira imwe. Ico ni cambere, abarundi bari kunezerwako. Imigambwe nayo mwarumvise igihe jewe nari gitangura kurongora igihugu ndiko nderekana ivyo tugiye gukora vyihuta, mwarumvise nk'umukuru w'umugambwe yavuze ngo namutwaye ngo politike ngo programme yiwe. Imigambwe rero ciza n'abanyepolitike bicara hamwe bakavuga ngo iki cogogwa iki cokogwa. Iyo uri umugambwe rero wemera ivyiyumviro vya bose, demokrasi, ugumuza uraja kuroba ivyiyumviro vy'indi migambwe.
ivyiyumviro vy'abandi si n'imigambwe gusa reka hari abantu benshi barenga nk'imiliyoni nka zingahe zitari mu migambwe nabo nyene uguma wumviriza demokrasi ikintu ca mbere gikomeye nuko umwene gihugu wese afise umwidegemvyo ubwa mbere wubwira ico avuze mu gihugu caba ikimubakiye canke ikintu aterera hanyuma uburongozi bukamwumviriza bakajana bose bari kumwe rero nta muntu yokugunga ngo hagiye kuba umugambwe umwe imisi yose hama harongora igihugu ivyiyumviro vy'umugambwe mugabo nawo uzurumviriza n'ivyiyumviro vya bose nico kintu ca mbere gikomeye demokrasi y'ukuri ni uwo mwidegemvyo kwishira no kwizana kuronka uburenganzira bwo kuvuga ata muntu agusunika ukakora ukavuga uti je mfashe ingingo yo gukora ibi nta gahotoro nta gacinyizo ndafise umwidegemvyo wo gukora hanyuma ndashobora gushikiriza ivyiyumviro vyanje igikuru ca mbere nayo amahoro n'umutekano no umwumvikano hagati y'abarundi cyari ibintu byashimishije muribuka mu 1993 twari dukuze twaratoye twese abatari bake muri twebwe turaha duhejeje amatora baci bavuga ngo ni rusasuma y'amoko kandi vyatumye haba umudugararo mugabo wumvise abarundi 100% bose bahundaye hamwe ntuzovuga ngo ni rusasuma y'amoko n'abarundi bose none tubakubite ko batoye hamwe nawe we reka niho watoye urabubajije ukonye none wocugira ubwoba buhagaze abarundi twese twarahundaye ku migambi imwe aho nta ngorane n'imwe ihari icyaka babajije ngo itangazo rya Eklezia Katolika nagira mbere ndabashimire nabo nyene kuko imbere yuko rijya tangazo risohoka je bararindongiki bacambwira ngo hariho ngo tunenge tumwe ngo twabonetse ngo dushobora kuzokosorwa mu yandi matora azokurikira niko bambwiye ariko ico nacenda bishira ubwo nyene nabwiye nti ndasavye izo nderetse zose aho zagiye mu ndungikire tableau ibiro ku yindi muza muravuga icyahabaye gutyo twebwe bituma tumenya ko utunenge twabaye ntituze dusubire kuko duca tutugwanya hanyuma aho dusanze byabaye nabi bimwe burundu turafata izindi ngingo kubaha umukuru w'igihugu ravyavuye mu matora inzego zigiye kujaho mu misi iza cyo kuvuga leta abashikiranganje abadirecteur generaux aba mustaneri cyo kuvuga babura amatari b'intara bose nyabaza bava mu gango sena none nta makenga biba bigutera ikindi kigira kabiri be bagiye basangwe bafise bwo gucumbisha kumwe cyo kuvuga iprona ubwo ntibagiye gutakaza rya vice president de la republique murakoze nyakubahwa nziza cyane kandi abese bakora ibintu muze murabishirako kugira ngo abarundi baze baratahura urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego nshinga amateka rw'igihugu ntawe bisabisana urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego rw'abahinga kera nivyo kera bakubwira ngo ubuzima twari tubuze mu nzego z'igihugu mugabo ubu biriko birahinduka nuvuga ubu dufise imbona kazoza muramaze kubibona umushikiranganje akoze nabi sindabago diseredefudede ndamwirukana ari wigega ndamwirukana ari umugabwe ndamwirukana kuko dukeneye ubukerebutsi n'ubumenyi narabwiye jewe ibi bintu bya 40-60 mu bintu bya mbere bituma tudindira mu iterambere birimo urazi carico kubura ubona umuntu yarabishoboye umuntu w'inkerebutsi ukanka kumugena gukora igikorwa kubera gusa umuhoye ubwoko kandi yarabishoboye uri kuragira ubwo rwego ngo 60% abahutu 40% abatutsi ngo 30% abakenyezi naho mugabene gihugu ariko bagusaba ibikorwa abanyepolitike n'abagaca gusaba ati ntidukeneye ibikorwa dukeneye ko turya so batawe kuvuga ngo migambwe ngo duhe natwe turye kubera bo babona ko ari kurya leta rero nagenda kubwire twebwe mu gushinga inzego kandi mwamaze kubibona ubu ntitukiraba ngo ninde ndondera ndavuga nti ndonderera umuntu ameze uku
yego nivyo mwibwirizwa shingiro baravuga ngo kirazira ko abahutu barenza 30%, abatutsi barenga 40%. Mugana wajije ikibazo ni none nk'uko abashikiranganje ari 15, ahanoza n'abatwa 5 n'abahutu 5 n'abatutsi 5, hari ubwirizwa shingiro n'abandenze. Abahutu ntibarenze 30%, n'abatutsi ntibarenze 40%. Nese ibyo byanditse. Rero nagenda kubwira yuko mpumurize n'abandi ubu no mu yindi migambwe turakura y'abantu mugabo bikunaniye. Ogira ngo abo bariko baridoga ntabwo maze gushinga amabanga byarabananiye, ndabirukana kandi bari muri opposition. Ndazana abandi, ndazana aho mbonye umuntu abishoboye ndamuza. N'ubu rero ndabahumurije bose, nta murundi numwe adafise uburenganzira. Ejo wewe amisi urashobora kuzubona uri umushikiranganje kubera hariho ibintu ufitiye ubumenyi be n'ubukerebutsi ufise. Nabazovuga ngo mbega ngo yazanye ngo bamenyesha amakuru. Eka sindi jewe nzana umurundi emwe biraritse rugizwe shingiro ko abarundi bose barangana mu gukorera igihugu. Niyo utarosi igiti ivyo vyicaro urashobora gufasha mu bundi buryo. Abantu barafasha mu buryo bwose buba. Ejo raho bukera abo nyene niba bari inkerebutse bazaba deje. Mugurumva hari abo tumaze gupima tukabona kabisa wapi byarasa. Ari ubuzi aguma gara gusa n'umunye politiki. Mugabo wamvuga uti nyereka igikorwa nakwerekana. Nico gituma bakunda kwa bashinga amateka kuko hariya nahantu ugenda ukabunda ukihemberwa amahera gusa. Hariho umuntu arinda marija myaka 5 atavuze ijambo na rimwe muri jana amashinga amateka. Uwifitiye business yiwe uzona yigiriye ngurantorera ukazavuga ngo je ntaho nja ngo niberengo ngo kwisoromera ngo biraya vyanje ngurantorera uri umushinga amateka mu kwezi guheze bakaguhemba neza cyane kurusha n'umushikiranganje. Beshi keshi kubera bazi ko ari ukurya gusa nibyo bari bazi. Mukabona kirambe ndababwiye bane ba mama nababwiye nto mwaka 2025 utasenze ndakazi kiwe kuko jawe nirigwa ndapfumbura bavyononye ni beshi kandi ntadugika javuga nte ni bimwe navuga. Ubu dukeneye inkerebutsi no n'abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo iki gihugu tukizamure, kuko birababaje kubona igihugu gitunze nk'uko dushaka kuvuga ngo turabakene. Ndanezerewe uno munsi iyo ndiko ndabona ko aho ncaho satanzara none kare hari habuziki kwinzara yama yatwishe hari habuziki mugu no munsi kubera iki hariho uburongozi buvuga buti nzohagarara uko mbonye umwene gihugu abayeho neza. Iyo muri ko muragenda mukabona amazu y'amabati mu bitoki wahurona nyakatsi ntimumva ko munezerewe. Uburongozi nyabwo n'uburongozi burondera kazoza kabene gihugu. Umuntu rero azi ko arondera kazoza kinda yiwe ntibigorana kugira umubone. Umwaka uheze urarondera ico yavuye mu kakiburga cyavuga uti ni wigire tuzane abandi barundi bariho baruzuye no muri mwebwe barimwe buzuye. Aheje mwoza mubona muri mwebwe harimo umushikiranganje ngoja mu byo gutangara ngo birankuye. Mugabo uje ntuzigere ngo haruzo gutora ngo kubera kazuru uzotogwa kubera ubukerebutsi n'ubumenyi ufitiye ico gisata uzobugiyemo. Nabajya muri opposition rero barimwo kandi bamaze kubibona ko jewe hakuna ubaguzi kwangu. Jengene ko arundi twese tugira urunani tuteze imbere igihugu kandi kizotera imbere. Je ndababwiye